Ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'akarere ka Afrika y'ubuseruko bwaratanguje icese kuri wa kane igenekerezo rya mbere mu myandagaro 2024 mu ntara ya Gitega, urugendo rugirandwi rw'abagendesha amakinga Great Africa Cycling Safari baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Irambona akaba yarishikiye aho hariko hatangurizwa ico gikorwa, ndetse akaba nawe nyene yarifadikanije n'abo banonotsi arabaherekeza gushika ku rugabano rw'intara ya Gitega na Karusi, aho bari berekeje mu ntara ya Muyinga kugira ngo abazoce babandaniriza mu gihugu ca Tanzania. Ico gikorwa cama kiba uko umwaka utashe kizorangira kw'igenekerezo rya 27 Nyakanga 2024 mu gisagara ca Bujumbura, inyuma yuko abo banonotsi bazoba baciye mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko, aho bazogira ibirometero biri hagati y'4,500 n'ibihumbi 6,000, bikazokorwa mu kiringo c'imisi 50 canke 60. John Bosco arongoye urwo rugendo yamenyesheje ko batanguye ari 14 ariko bazorangiza urwo rugendo ari 38, ko hari abo bazoza barahurira mu nzira kubera bitaboreye gushika ku gihe kubera urugendo rwabaye rurerure kubw'imbibe zugaye. Icifuzo ca Great Africa Cycling Safari nuko boshikira abantu benshi bashoboka kugira ngo babasigurire ivy'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. John Bosco asaba indongo zihurikiye mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kuvugana kugira ngo imbibe z'ibihugu zugurugwe, kuko abenegihugu bato bato ari bagwa mu mporero. Bila watu wa chini. Kwa hiyo amani ni muhimu. Remy Barampama, umuyobozi mukuru ajejwe imigenderanire akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe akarere ka Afrika y'ubuseruko, amenyesha ko urufatiro rw'ico gikorwa ari uguteza imbere ibijanye n'amahoro, ivyo kwinjira mu muryango w'akarere, guteza imbere ibijanye n'ibidukikije hamwe no kwitwaririka kugwiza imfungurwa zikwiye kugira ngo abenegihugu bari muri uwo muryango bafungure neza nk'uko bibereye. Amenyesha kandi ko ari n'akaryo kuba baje bavuye muri ivyo bihugu vy'uwo muryango ko kuratira ijisho ivyiza biri mu gihugu c'u Burundi no mu bindi bihugu bazocamwo. Urugendo rurerure biri navugwa yuko ari urugendo rurerure rwa mbere ruba rukorwa muri intumbero n'amakinga mu gihugu muri Afrika, kandi no kwisi yose biri mu ngendo ndende zikorwa n'abantu binonora imitsi. Iki gikorwa rero gitunganijwe gifite ijambo ry'urufatiro, ubu ni kugira ngo dushobore guteza imbere ibijanye n'amahoro bwa mbere, ubwa kabiri duteze imbere ibijanye n'iyinjira umuryango wa Afrika y'ubuseruko, duteze imbere ibijanye no gukingira ibidukikije, hagati aho kandi twitwararike n'ibijanye no kugira imfungurwa zikwiye, tugaburire abene gihugu bari muri uno muryango wa Afrika y'ubuseruko bafungure neza kandi nkuko bibereye. Uko ibi bikorwa biba bibaye kaba n'akaryo kugira ngo aba bandi baba baje bava mu bindi bihugu bigize n'umuryango kababera akaryo keza, kuko bo ni vyiza biri mu Burundi no mu bindi bihugu tuzogenda ducamwo, mbere tukarongeraho n'akaryo ko kurata ivyiza no kwerekana n'ibindi vyose bashobora no kuzoza kuraba bitari no muri no ntumbero turimo y'uno munsi. Rero ku Rwanda rwacu nk'u Burundi turahimbawe kubona ubwabo baba baje hano bagashika hano, bazotubera ivyabona byo gushingira intaye yuko mu Burundi hari amahoro, hari umutekano, abarundi twakira neza kandi tunezerererwa bene gihugu bose muri rusangi, na cane cane abari muri umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mwume ko urwo rugendo rw'abanonotsi rutibagiye gushiramwo abantu bagendana ubumuga hamwe n'abaserukira igitsina gore, ndetse Uburundi bukaba bwaserukiwe n'abanyonga amakinga 3 b'inzobere b'abagabo.